Mahoro nitwa Dative Uwimana akaba ari jewe nagize ibako ryo gutorwa nka Miss Populaire mu mwaka wa 2021 mu Burundi. Narahagaze ndiko ndashikiriza umugambi wanje, umugambi wari werekeranye no gufasha mu iterambere ry'igisata c'ubukerarugendo mu Burundi. Hanyuma hariho byinshi navuze nipfuza gukora, shaka gukora hamwe no gira ibako ryo gutorwa. Rero ubu inyuma y'umwaka ibi bikurikira nivyo nashoboye gushikako. Kuva itariki 24 kugeza itariki 25 z'ukwezi kwa kane nyene naciye ntunganya urugendo twari twise ngo Hujani Iwacu Tour, aho twajanye n'urwaruka rutandukanye mu ntara zitandukanye z'u Burundi kuraba kugendera ibibanza vy'iratiro, hama twagize ibihe vyiza vy'ukuri, turashaka kumenya byinshi kuvyerekeye kahise k'igihugu cacu. Hanyuma itariki 5 z'ukwa gatanu narashoboye kandi gutegura urundi rugendo tujana n'abana abanyeshuri bo kw'ishure SOS bari bahejeje umwaka wa gatandatu, turatembera mu bibanza bitandukanye vy'iratiro, aho twize kandi vyinshi kuco novuga bakunda kwita geography n'akahise ku Burundi, naho nyene twagize ibihe vyiza n'abo bana twari twajanye. Mu gutegura ayo novuga izo ngendo kenshi wasanga bitoroshe, niho naciye ngira iciyumviro co kwiyumvira ati mbega bino bintu ndiko ndakora byo gutegura ingendo ni gute novuga nobishira ku rutonde kugira ngo bibe ibintu bikorwa vyama bikorwa neza kandi mugabo nanje bikamfasha novuga mu buryo bw'amafaranga. Niho ku itariki 30 z'ukwa gatandatu natanguza ishirahamwe nise Ikaze Ventures, ishirahamwe rikora ibijanye n'ubukerarugendo mugabo nca ndongeramwo n'ikindi twita marketing. Hanyuma guhera ubwo gushika ubu niho novuga naciye mbandanya cane ntegura izo ngendo zose. Muri ico gihe ntivyaba bikira ibintu vyo gukora kubera kwinezera gusa, mugabo vyari bimeze nk'akazi. Novuga yuko intambwe ishimishije n'atari cyane ko ubwo ico gisata kiracari kure mu Burundi, mugabo ndashima Imana biriko biraza kandi abona yuko wa mugambi mfise wo guteza imbere canke gufasha mu guteza imbere igisata c'ubukerarugendo mu Burundi biriko birakunda vy'ukuri. Naranatumiwe muri n'ishami ryitwa She Travels Africa rikorera muri Ghana, aho twagize ikiganiro cabereye ku rubuga Instagram. Yariko arambwira ati tubwire mu Burundi n'ibiki mufise, umuntu ashatse kugendera Burundi n'ivyahe bintu yoza kuraba. Naho nyene twarashoboye kuganira byinshi bitandukanye. Novuga kandi ko nashoboye gukorana ikorwa na Miss Muyinga, aho yashoboye gutanga amakaye muri commune zose zigize intara ya Muyinga ku bana ijana. Naco ni ikorwa novuga nari natewe iteka gukora kandi nishimira cane gose. Welcome our delegates from Burundi. Dative Burundi. Narashoboye guserukira Burundi mu higanwa ryitwa Miss University Africa ryabereye muri Nigeria, aho nagiye mpura n'abakobwa batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Sinashoboye kuba uwa mbere, mugabo narashoboye gutahukana kamwe mu gashimwe mu bwari bwategekanijwe. Ako nako bari barasavye abigeme bose gukora indirimbo, uririmba canke utaririmba, gukora indirimbo uvuga utanga message ku banyafrika kuvyerekeye Covid. Hama narayikoze ndakora audio na video, hama vyose vya mbere haba audio haba video.
mugabo nyuma yaho ndaronka irindi bakwe ryo guserukira Burundi mu higanwa ryabereye mu gihugu ca Turkey, higanwa ryitwa Future Fashion Faces of the World. Hama narashoboye guserukira naho nyene Uburundi muri iryo higanwa, ndagenda tugira ibihe vyiza, kandi naho nyene bigiye guhera ndashobora gutahukana novuga agashimwe. Naronse donc titre ya Future Fashion Faces of the World mugabo ku rwego rwa East Africa. Barategerwa sogokuru na nyogokuru, ivyari magera byarageruye. Nashoboye kandi kuronka n'akandi gashimwe ka Best Catwalk, ni ukuvuga utambuka neza. Kuri jewe ni ikintu kinezera kandi nita iteka ku gihugu, ko umutima wanje uburaho cyane kugira ngo aho Burundi butavugwa canke butazwi cyane nshobore novuga guterera uko shoboye nk'umwigeme w'umurundikazi. Aho yari mu mahiganwa ya novuga y'aba Miss, mugabo apart ivyo vy'aba Miss harandi mahiganwa, apana amahiganwa mugabo nk'ama conference nashoboye guserukamwo, nko muri conference yitwa Model United Nations ibera mu gihugu ca Tanzania, muri conference bitse Pan African Movement yabereye mu gihugu c'u Rwanda. Ego novuga ko ari ivyo ahanini nashoboye gukora kubyo nari nariyemeje ku mugambi wanje. Hama tubandanye twigira mu Burundi, tubandanye twigira no ku bandi ingene bamaze gutera imbere, ingene babikora kugira ngo natwe mu Burundi bandanye biba vyiza kurusha. Hari ahantu ntarindi ntaraja muri Miss Burundi maze kugera ubu. Ni ukuri birafise ico bimaze iyo wamenye kubikoresha, gukoresha iryo bakwe waronse. Uyu munsi ndafise ishami ry'iwanje, uyu munsi sinsaba amahera muhira, uyu munsi singize iki kubera iyo opportunité naronse yo kwa Miss Populaire. Ico noheza mvuga ni ku bakobwa bariko baritoza iyi edition y'ubu ya 2022, ndabatera intege, ndabizi ko bitoroshe mugabo bagumize umutima kuco bumva bashaka gukorera igihugu cabo. Wowe shira umutima kuri ico kintu ushaka gukora, hama ugishike kubw'ineza y'abagutoye n'igihugu cawe.